aba dushyize mu bukoroni n'abakurikiye amateka bashatse ko tumenya tuyayungurure turabe ahari shingiro n'ahatari shingiro. Rero tumaze kubiraba twasanze twatoye ko ubwoko buhari n'umunsi si ubwoko buhagaze ku maraso, mbere si n'ubwoko buhagaze ku mico, kuko nta wavuka n'umuhutu cyangwa umututsi, umuntu yarabiba bivanye n'ubuzima afise. Twasanze ko ubwoko ari ubw'abarundi nk'uko ari ubwoko bw'abanyarwanda, ubwoko bw'abahavu cyangwa abashi, kandi hagati mw'ayo moko harimo iyo migwi y'abahutu n'abatutsi. Hanyuma rero ikindi cya kabiri kwari ukuraba duhejeye kuyungurura ayo mateka mabi yatumye twicana, yatumye Burundi bugira ibibazo bwagize, turabe icokogwa nuko ukuri kumaze kumenyekana, umuco umaze kumenyekana uboneka, umuntu agendera hera, umuntu agenda abona yaje. Mu majambo make twarubwira ngo dutosore uburozi buri mu mateka yacu yatumye atugira impumyi, duhumuke tumenye ko turi bene mugabo umwe, hanyuma dufate kazoza kacu mu minwe kugira uburundi bwacu butere imbere. Umugwi Severe umaze iminsi utunganya ibiganiro dutumiramwo abantu benshi n'ibiganiro dutumiramwo abamenyesha amakuru. Ikiganiro rero cy'uyu munsi gitandukanye n'ibyo tumaze iminsi dushikiriza, kuko umugwi Severe wakoresheje umuhinga yigisha muri za kaminuza, kandi uwo mugenzo tugiye kuwushimika ko kugira abazi akahise baterere batanga umuco cyane cyane muri urugendo rwo kuronka ukuri duhurira ko turi benshi. Uyu munsi rero ikiganiro Severe yateguye gicishije ku mwigisha wo muri kaminuza, twashatse yuko abarundi bumva ibyabaye kera, bimwe bikaduha umuco kubera twashatse kwinjira mu rugendo rwo kumenya umuco, ibindi bikadushira mu nzira y'umuzimiza kuko dukoreye ku byiyumviro cyangwa ibyanditswe n'abazungu barongoye iki gihugu cacu. Uburundi hari ibintu twinjiyemwo tukemera tukemeza bikatujana no mu bikorwa bibi, kandi kera atariko byari bimeze. Ni ukuvuga iki? Amoko yaje gute? Mbega kera yariho abantu babana gute mu myaka ya kera abazungu bataraza mu Burundi? Kuva bashitse mu Burundi bagashinga amabwirizwa atandukanye abahutu n'abatutsi n'abatwa, habaye iki? Habaye ubwicanyi. Ivy'amoko byazanywe n'abanyamahanga, kandi babizanye kugira baducemwo imigwi, turyane, twitwa abahutu, twitwa abatutsi, twitwa abatwa. Yerekanye kandi ko nimba twifuza amahoro y'abana bacu n'abuzukuru bacu, turinda kumenya ko twajanywe mu nzira idashika, no kuvuga ko dukwiye kwitwa abarundi. Abarundi ni ko karanga dusangiye, hanyuma turwanire amahoro no kunwana by'ukuri, twitwa abarundi, tugumye twitwa abahutu n'abatutsi n'abatwa, ntaho tuzoshika.